Kuri uwa gatandatu hatangujwe isemo ya mbere ahazokwubakwa Kaminuza y'ubuhinga Mpuzamakungu igiye kubakwa ku mutumba na zone Ruganza muri komine Matongo intara ya Kayanza, yubatswe n'urunani rw'amakomine yo muri iyo ntara ya Kayanza nyene jikoke mu mfunyapfunyo. Mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe aherekejwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana n'umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije Deogide Rurema n'abajejwe intwaro mu ntara ya Kayanza. Niwe yateye iteka ico gikorwa, akaba yagiye atanze ikiringo c'indwi zibiri ko abafundi boba batanze igicapo c'ingene iyo kaminuza izokubakwa. Yongera asaba n'abene gihugu umwe wese guterera uko ashoboye, yaba uburyo canke inguvu. Kino kibanza dusavye aba engineer, hano hari aba engineer bashika batanu. Abo ba engineer bace bakorana na jikoka, nyakubahwa murongo w'ijikoka, muce n'abasitanteri bose muja hamwe kugira ngo muhamagare aba engineer. Ico gikorwa muciye mugikora ba misitanteri, hanyuma mugahamagara aba engineer kugira ngo no kuwa mbere mwoshobora kubonana aba engineer, mukabonana ku munsi ukuriya cyangwa ku munsi ukurikira sindabizi, ariko ico mvuga cyane kugira ngo muze mwihute. Aha tubikoze neza ku mitumba irenga 600 mu ntara na 360 pesa, imitumba 262 mu ntara habuze ibiharuro bike kugira ngo bikwire umwaka. Nukuvuga yuko uharuye neza umuntu umunyamutumba ashobora kuzokora hano rimwe n'igice, namwe nimwumva, akaza rimwe gusa hanyuma kongera ku gice uwundi munsi bikaba biheze, abandi bagaca babandanya bakora. Ca wibaza abanyamatongo banye bavuze bati twebwe tuzoza guhera kuwa mbere tuza, abandi bunganira, abandi bamwe makomine bunganira. Mwumva ahantu inyuma y'umwaka ya matafari apfa kuma gusa tuyaturire cyo dutangura. Inyuma y'umwaka birashoboka ko iyi nzu dushobora kuba tuyubatse. Uwo musi rero wahuriranye nuko abene gihugu bo muri komine Matongo bari bifatanije n'andi makomine agize igihugu c'u Burundi mu kugira urugendo rwo kugaragaza umunezero wuko Uburundi bwakuweko ibihano n'ibihugu vya Buraya. Yaba uburongoye inama nshingamateka n'umuhuza w'abarundi bose bagarutse mu gutanga impanuro ku bene gihugu bo mu Kayanza ko batoca barera amaboko ngo bitege imfashanyo ziva hanze ngo nuko Uburundi bwakuweko ibihano, ariko ko bobandanya bakorana umwete nk'uko bahora, ngo nakare nta rugo rw'uwundi rwubakwa n'uwundi mugabo.